akazi kagenda neza. Hanyuma ana kumwe kumurafana abantu baracagwiriye. Hano abantu bari kumenya basa gukora akazi kugira bigende neza. Shaka uherenga kuri rodezo kwa kabiri. Ushino munsi ntabwo n'umwe murarogisha mu mashini. Ariko sije boss, je nkora neza kazi. Ahubwo shambeni, nakunda gutora. Nisina bitaraje. Je nibaza kuvyo ibintu mu biganira ko mukazi muri Rwanda kandi mushobora kwa. Izo ko je n'ibinda kandi ntimushobora gusubiza na company. Tuko turakwaga ngo turi imbere kandi cyo amafaranga. Kandi murazi neza yuko amafaranga muhembwa ava mu yo tuba twaciye. Cha wikweza nk'ubu gushika zine saha. Kandi abasagetse aba bantu bose bari ngaba barindiriye. Siko ibi rero shaka bihagara. No musi wigore muvugane neza. Ize kurenga mwahije gukora kino gikogwa abajeje. Naza ugakora neza boss, ntugire ikibazo bizagenda neza. Jewe ndakwizeye uretse ko rimwe na rimwe unyihinduka. Gusa ndagusaba ibintu bikora neza no munsi. Ndabikora neza. Udatekereje muri cyo ushaka cyenda kumenya urutwe tekereza muri cyo ushaka bukebuke ndizera neza ikirinza ubukizi. Umbesha kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu. So, ibisikora bizabonana. Nta kindi kindi nkeneye kumva. Ico shaka n'amahera. Ngusha okay. Ni Kirundi. Ndiko ndakumva. Ico Kirundi cyane cyane kumva. Aho rero ndagusaba bikuje. Unyihanganire, tubabarire. Navuga rero umugabo wanje, ngiye kumva yameze arizo n'amazi twamaze kuyabona. Ndagusaba ubandanye umutima wo kwihangana, twundera tuko turarana mu tuzogwa nacu. Uvuga n'umugabo wawe, utavuga n'umugabo wawe yirinda. Ndagiye.
inyuma y'imisi itatu singaruka ngaho itaratungana atari uko. ariko iminsi 3 ni abagore mwibagira n'ingoga n'ukuri. Wibagiye ko mfise ingoga. Sinkine ko ngiye umurikiza Maria. Ndakubwiye tetwa. Kandi akubwire ibintu tukoze bibanga. Nkazobyumva wabivugiye hanze, wabisohoye ukabivuga. Zoje ndakomera ko rutwe. Igitumye n'umunsi ndakuzana ngaha nagoma ndakumenyesha impamvu ngo waje mu kazi siko yego narakuzanye ndakubwira yuko nkeneye ko ncungira umutekano wanje ariko sinagerageje kukubwira byose kugira ngo ushobore gutahura igituma ndakurondera siko yego rero impamvu imwe yatumye jewe mitemo kukurondera ncungira umutekano wanje ndabona no umutekano utameze neza kandi ibyo sinagomba kubibwira umugore ngo ashobore kumenya uko bimeze. Nje gituma ntashimye kubishiramo umugore ni nacyo cyatumye wanashaka mitamo kukuzana ngaha hakuvana muhira nkakunda kuvana no mukabare nkakuzana hano hantu kugira ngo ushobore kwandika naganira nawe muri kino gihona akavura kakuhanyanyaga kumbure ntagire mnatwumviriza. Impamvu rero ngo ni yahe impamvu ni jewe ndafise umuntu dukora akazi kamwe ahingura amapiripiri kuko nanje sanzwe nkingura amapiripiri. Rero umuntu atuzanira ibirungo dushira mu mapiripiri kugira ngo ashobore kuba dokarite umuntu umwe. Uwo muntu rero kubw'ubwizigi wabwiwe yararahiye ko atazigera atanga ikirungo yahaye umwe bagiha uwundi. Rero ubundi wumva dukora bimwe akora piripiri za pirate jewe maze kurangura bya birungo original kurako byari bizimvye akumva piripiri zanje kuntu zikozwe nuko nanazihumbira byatumye we yumva yuko yo gwana kugira ntware birungo asanzwe afise kuko turafitanye amasezerano runaka. Mufitanye amasezerano n'uyo akora piripiri za pirate? Oya dufitanye amasezerano watuzanira ibirungo. Birungo tuko turavuga si nibindi nibi aka kantu ubona aka niko karimwo ibirungo byajya amapiripiri ubona tudandaza. Kubw'ibyo rero umuntu twagirira amasezerano no kuvuga aduhereza ziriya produit aduhereza produit z'ubwoko bubiri iza pirate z'uwo wundi umuntu asanzwe akora nk'ivyo ndiko ndakora hamwe kandi niza original arizo njye nkoresha. Kubw'ibyo rero mu masezerano twagirira n'uyu yuko
mugiye wewe zaheze izizi wacu twe dusaba kumuhereza kano kantu hama tugaca tumubwira akatuzana izindi aka kantu gatakaye tudashobora gusubira kuronka ibirungo kandi manda amajambo bivuze yuko ibirungo bimaze guheramo indani twe tubwirizwa kubika kano kantu kugira ngo tumubwira tuzane ibindi birungo hanyuma tumusubize akabrusquets. Yes boss. Beri gisabwa rero ni cyane usabwa kano kantu kugacunga nk'umutima wawe kora ko kano niko gatuma company yanje ibaho muri rusangi nibwo buzima bwose bwa company. Turiko tunumvikana ni navyo vyatumye dushobora kugurura iyindi company ubona turiko turarondera impapuro kugira ngo dushobore gutangura gukora biva kuri ivyo usabwa rero kubicunga umutima wawe wose kuko nico nyamukuru cyatumye je ndagutumako. Okay boss. No urakoze cyane. Ego urakoze cyane kuba umpaye kimwe mu bintu bikomeye muri company yawe. Ego ariko boss wampaye ikintu gihambaye mu buzima bwawe ariko ntibigeze umico ndakirindisha. Ushaka kuronka Boston. Edi. Yes boss. Mu Burundi ntwemerewe gutunga ibigwanisho kwera yuko twaba tubonekana ko turi abagizi ba nabi na cyane cyane uko utari umupolisi cyangwa umusoda. Yes. Rero harakenewe ubwenge no kumenya strategy ushobora gukoresha kugira ngo urinde ako kantu. Ivyo nkorero ntibikenewe twaba tubona ko turi abagizi ba nabi. So yes. Ego boss. No ariko nizere ko amaboko yemerewe. Ego uravyemerewe. Sawa murakoze. Sawa. Hanyuma reka rero tugende. Yes. Sawa. So akazi nabahaye kageze he? Akazi nahaye Estime kageze he? Ibintu bitumvikana kamere. Akazi wari gukora amasaha abiri ibaye iminsi. Nkeneye kumenya ni akazi nabahaye kageze he? Kabambwira. Bose by'ukuri ntabwo tutakoze ariko twaramubuze. Ariko icyo nashaka gusaba twongera undi mwanya. Icyo nzi neza nuko nzomuzana yaba yapfuye cyangwa ari muzima ndabikwemereye. So Uburundi ni igihugu gito cyane niko utuntu tumwe ushobora ushobora kunanirwa n'umutumwa. Hari akanuni abatuma imitwe 10 cyangwa abantu 20 ngeza kubwira ndabaha iminsi ibiri ari muzima cyane ari kitiga. Sawa amafaranga ndabaha kugira ngo atimukore kugira ngo tumure akazi kanje neza. Sishobora kuguma ndiko ndahomba kubera eti ndiko ndahomba ndaba amafaranga kweli kugira ngo ngore akazi kanje. Okay urwanyiriza ndabahaye iminsi 2 ataruko muzombona jewe ndi bose. Reka ndondere Estime ndazi ikintu cyose kizogenda neza. Gente, como vou dar isso? Não é Wibuke ko naguhaye imisi ngahe? 2. Va maso!
Mishenzi gusa mishenzi. Umuroba amafaranga kugira ngo mukorere akazi. Okay, listen, even ndabibona siku. Ikintu twagomba kugeze. Chiri narakubwira ibyo Umviriza ndakubwira. Gira turabashimira. Akazi nkora nta mafaranga ko karama. Uri kuranyumva? Uretse ko mvise ideni ry'abandi. N'utakoze kuye twobaho gute? Twobaho gute? Nakubwiye ati genda urondera mu bagabo. Mugenda mukaryamana, hama njye ngajya kubafata. Tukabasaba amahera. Tujye mu gusezerana imbere y'abantu n'Imana. Ibyo nabyo bigeze kuvuga. Navuze ko nje kuba umugore wawe wenyine. Sinaje kuba umugore w'abagabo bose. Ukeneye tubaho gute none? Ukeneye bamfunge? Mfise amafaranga y'abandi. Uri umugabo. Umviriza ndashyira mu kazi k'abandi siko. Ngaruke mu ijoro wabitoreye inyishu. Kazi kawe. Cheri, basi Armant. Habari mrembo. nzuri. Samani nilikuwa namuulizia Mr. Augustin, kiongozi wa hii kampuni. Mr. Augustin? Ya, sijui nimemkuta. Yupo. Lakini wewe ni nani? Oh, naitwa Mr. James from Tanzania. Karibu. Ngoja kidogo. James, karibu ndani. Asante. Mr. James, karibu. Tunyaruke, numva